byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Hervé NIYUHIRE. Kusaha 17 zarumaye neza muri studio za RPA chuti bakunze muri komado kurekera mbaje kuramutsa nangana bayikaze murano makuru amakuru yo kuri uyu wa gatandatu igerekerezo rya 8 Myandagaro umwaka wa 2020 ndabutse yuko mukurikira iradio yanyu RPA ijwi ry'Abanyagihugu muciye ku rubuga ngurukanabumenyi kuri zitatu akaburungu RPA akaburungu B ingingo nkuru zigize ano makuru nazo akaba ari zikurikira. Ubwicanyi bw'abantu baturirwa mu mazu burabandanya kuvugwa hirya no hino mu gihugu. Abantu babiri barayebishwe baturiwe muri komine ya Kiremba y'intara ya Ngozi, uwundi umwe nawe arakomereka cyane atuririwe mu nzu aho ni muri komine ya Rusaka y'intara ya Mwaro. Mwana makuru twabiteguye. Imidogo ni myinshi mu bavyeyi b'abanyeshuri baheje ivyigwa by'ubuvuzi ku mashuri y'abigenga mu ntara za Makamba na Rumonge bivanye nuko abana babo bamaze umwaka wose bataronswa impapuro z'umutsindo. Naye mwigabane kwisoko uno munsi turarimbura ifumbire y'uruganda Fomi nyuma y'ikiringo ca baba umwaka itangwe gukoreshwa mu Burundi. Mukanya idonito. Ano makuru katuhere mu gisata c'umutekano mu ntara ya Ngozi abantu babiri bagizwe n'umwana na se barayebishwe batuririwe mu nzu ku mutumba Cyanamo muri komine ya Kiremba. Uwo muryango uba wishwe wagirizwa uburozi. Idonido na Walter Kwizera. Igihe cy'isayindwi z'ijoro kuri uyu wa gatanu ni umugwi w'abantu bataramenyekana bateye urugo rw'umutama Macumikome ku mutumba Cyanamo uri muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi. Ico gihe abo bantu baciye baturira inzu y'uwo mutama w'imyaka 68. Macumikome yari kumwe mu nzu n'umuhungu wiwe azwi ku izina rya Zaburoni. Bose uko bari babiri nta washoboye kurokoka. Eka mbere n'ubutunzi bwabo bwose harimo n'ibitungwa byose vyahiriye muri iyo nzu. Macumikome yari yimukiye kuri uwo musozi avuye ku musozi Nkanda muri komine Tangara mu ntara ya Ngozi nyene. Hakaba hari haheze imyaka irenga 7 yimutse. Uretse uwo muhungu wiwe abasigaye mu muryango bari basigaye ahitangara nyene. Umutama Macumikome akaba yarasigaye yagirizwa uburozi. Inkuru ziva mu gipolisi zimenyesha ko amatohoza yatanguye mbere n'abantu 4 bamaze guhagarikwa. Bose hamwe rero babaye abantu 10 bishwe batuririwe mu nzu muri iyi ndwi nyene turiko turasozera. Batatu ba mbere bari abana bishwe mu ijoro ryo kuwa kabiri muri komine Sare mu ntara ya Bujumbura. Aba kabiri wari umuryango w'abantu 5 batuririwe mu nzu mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 5. Arakoze Walter Kwizera. Eka no mu ntara ya Mwaro akabiko guturira abantu mu mazu karaye kahashitse mu ijoro ryakeye ku mutumba Kibimba ya kabiri muri komine Rusaka hakaba harakomeretse umuntu umwe inyuma yuko inzu yarimwo ituriwe n'abantu bataramenyekana. Ibintu bitari bike byari mu nzu byarahiye biratokombera. Idonido na Bartazar Mibura. Ugo rugo rwaraye rutewe nuko umufakazi yitwa Sengiyumva Neserata wo ku mutumba Kibimba ya kabiri uri muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro. Nkuko isoko ryacu aha muri komine Rusaka ribitubwira ngo hari igihe cy'isaha 6 z'ijoro aho babona umuriro ku rugo rw'uwo mupfakazi. Abantu baciye bashwa baduka baja gutabara baca basanga uwo mukenyezi n'umwana wiwe bamaze gusohoka ariko inzu iri kirasha. Umwana wiwe yitwa Bizimana Cedric akaba yarakomeretse cyane ku kuboko, ubu akaba ari karavurirwa ku bitaro byo muri komine Rusaka. Ababanyi
ababanyi baragerageje gusohora ivyari mu nzu ariko naco bashoboye kokora. Iryo soko rimenyesha ko abo mu muryango w'umugabo bahora muhigira bamwagiriza kuba yavyaye umwana hanze acamuzana mw'ugo rugo. Ni mu gihe uwo mwana bamwagiriza umugabo wiwe yapfuye yaramwandikishije muri komine. Amatati rero y'amatongo yoba ariyo ntandaro yo guturira uwo muryango. Abantu bane bo mu muryango w'umugabo w'uwo mupfakazi bakaba bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza. Twarondeye Mandusi arongoye umutumba wa Kibimba ya kabiri ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwuyitaba. Arakoze na Bartaza Miburo. Umugambwe Sawanya Frodebu uratera ivyatsi ubwicanyi butagira izina bumaze imisi bwibonekeza ahatari yake mu gihugu aho abantu baturirwa mu mazu. Phineas Nigaba umuvugizi w'umugambwe wandadaye amesha ko ubuzima bw'umuntu aragahambaye agasaba inzego zibijejwe ko zohagurukira ico kibazo zigakora ibishoboka byose kugira abagirizwa ubwo bwicanyi bafatwe kandi bahanwe hakurikijwe amategeko. Yebwe umugambi cyane agatika kazira mu nkingi yambaye cyane kujya igihe gifata ku buzima bw'umunyagihugu. Ubuzima rero bw'umuntu ni amagara sese kazira yore. Umva rero iyo umuntu apfuye twebwe biratubabaza cyane. Ibi rero bikoraba ni gukoza ikibi kandi buterezwa kugwiza hasi ababigenze cyane inzego z'umutekano abajejwe ubutungane abajejwe intwaro eka mbere n'abanyagihugu bose bagashyira ingufu hamwe bagatuza mbere bagafata n'abo bantu bari kubakora ibyo bwite kuko biri cyane kuzinanira by'umuntu. Turabyumva ko hariho abitwa bagirizwa uburozi ariko rero umuntu nta muntu atina kwihanira kandi uwo muntu wese ukora ikosa yoja imbere y'ubutungane butigara kabari bwo muhana kuko n'ikindi bivuga kubahanura ko bokundana kubahanura ko baterabana ayinge kubahanura ko agiye ikibazo yoja mu nzego z'ubutungane arizo zigeze gutungana nazo zigakora icyo zigezwe kugira ngo dutunganirize abafite ibibazo. Humura Burundi. Tumandanya n'amakuru twateguriye mu gisata c'amagara y'abantu amajana 5 nibo bamaze gutogwa umugera wa corona mu gihugu cose mu bagera ku bihumbi 1726 bamaze gupimwa uwo mugera. Ivyo bitigire byashikirijwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida inyuma y'indwi yariheze burashikiriza ibiharuro by'abanduye umugera wa corona. Ubwo bushikiranganje nyene bumenyesha ko muri abo banduye amajana 214 banduye kuva isekeza ryo gupima afisi imenyetso vy'uwo mugera ritanguye mu gihugu. Intara za Meri ya Bujumbura, Ruyigi na Gitega nizo zonyene zatanguye iryo sekeza ryo gupima abafise imenyetso vy'uwo mugera. Mu zindi ntara gushikubo akaba atakirakogwa. Toneze makuru mu gisata c'intwari bereye afungiwe mu gisagara ca Bujumbura ahogwa kuba yaragaragaje utunenge twaranze ikibazo ca ku ruhande rw'abanyeshure bo mu bisata vy'imyuga. Uwo numwigisha wo kw'ishure gisumbuye ryo mu Kayanza azwi kw'izina rya Basore Pierre ubu akafungiye mu gasho ka zone Gihosha akayafungishijwe n'urwego ruje ryo gutunganya ibibazo vya leta vy'inyuma y'ishure shingiro idonido na Vicrise Nineretse. Basore Pierre asanzwe ari umwigisha ku ishure gisumbuye ry'imyuga lycée technique Kayanza. Ari kandi mu mugwi w'abagize intonde z'ivyigwa mu mashure y'ubuhinga concepteur des programmes mu gifaransa. Umaze kubona utunenge twaranze ibibazo vya leta by'abanyeshure barondera kuja muri kaminuza afatiye kandi ku myidogo y'abanyeshure bene gukora ico kibazo yarabivuganye n'abigisha bagenzi we. Bose basanga ko abanyeshure batarira busema. Kwigenekerezo rya gatatu Myandagaro uyu mwaka niho Basore Pierre yacandikira umugujijwe gutegura ivyo bibazo abereka amakosa bakoze ashobora no gutuma abanyeshure bayobegwa cyane. Basore Pierre yagiriye ko amenyesha n'umushikiranganje w'indero. Kuri uwo gatanu rero niho urongoye umugujijwe gutunganya ivyo bibazo yamuhamagara ku telefone yamumenyesheje ko ikete yanditse baribonye niho kumusaba kumanuka ibujumbura kugira ngo bigire hamwe ico kibazo. Inkuru ziva mu bigisha bagenzi we zivuga ko akigira aho mu gukorera yaciye yakigwa n'igipolisi. Daridari baciye baja kumufungira mu gasho k'igipolisi kari muri zone Gihosha. Abigisha bagenzi we bavuga ko Basore Pierre yahavuye yagirizwa n'umushikiriza manza kuba ahubwo yoba yarivye ikibazo ca leta.
Ikibazo cha leta rero gitanga uburenganzira bwo kwinjira mu makaminuza geruka gukorwa mu mpera z'ukwezi kwa mukakaro. Abanyeshure biga mu vy'ubuhinga basanze bimwe mu bibazo vyatanzwe bitari ku rutonde rw'ivyigwa bitangwa mu ishure. Ibibazo kandi basanze vyanditswe nabi. Inkuru dukura mu bigisha bagenzi Babasore Pierre zivuga ko yoba ariko arasabwa kwandika urundi rwandiko ruvuguruza ivyo yanditse gutyo ngaheze arekugwe. RPA twarondeye Banyankimbona Gaspard umushikiranganje w'indero ariko telefone iwe yahamagara hakabura uwitaba. Arakoze na Vikrise ninteretse mu gisata c'ubutungane abavyeyi b'umwana w'umwigeme yashurashujwe n'umutama wo mu muryango wiwe muri zone Muzenga komine Rutovu intara ya Bururi bashima ko nyene gukora iryo bara yungururijwe mu ibohero rikuru ryo mu ntara ya Bururi naho biruko iceganyo c'ivyavuye mu vyo inyamiramabi mu gipolisi mu Rutovu yabajije nyene gukora iryo bara n'ubu nikiraboneka ico cegeranyo kaba kiriko kirasabwa n'ikigo seruka cakurikiranye uwo mwana kugira kibafashe kuja mu butungane. Muco gisata nyene c'ubutungane abamesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu barakwije amezi 9 n'imisi 17 bafungiwe mu ibohero ry'intara Bubanza. Sentare nkuru ya Bubanza hamwe na sentare isuramwo imanza ya Nahangwa zimaze kubaburanisha zabacire zose ugufunga imyaka 2 n'igice n'ihadabu ry'umuriyoni kuri umwe. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mponzenzi hamwe na Egide Harerimana bahagaritswe bari bagiye gutohoza amakuru ajanye n'indwano zariko zirahuza abajeje umutekano n'umugwi witwaje ibigwanisho muri komine ya Musigati. Bagirizwa ndugwe twa Mugina kugerageza kwifatikanya bitagishoboka n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu ndugwe twa Mugina. Amashira hamwe ahani agateka kazi na muntu yaba ayo mu Burundi na mpuzamakungu abandanya asaba ko abamesha makuru ba iwacu barekugwa kuko kubwa amashira hamwe atakindi bariko bazira atari umwuga wabo. Mukanya tunahinza n'amakuru yacu mu gisata mu bijanye n'indero. Humura Burundi. Abavyeyi b'abanyeshure baheje ivyigwa vy'ubuvuzi mu mashure y'abigenga mu ntara za Makamba na Rumonge bararajwe ishinga nuko abana babo bamaze umwaka wose batarahabwa impapuro z'umutsindo naho bamaze kwitura ubushanganje bw'indero hamwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Abavyeyi bavuga ko kugeza ubu ico kibazo cabo kitaratorerwa inyishu. Idonido na Nadege Irakoze. Abavyeyi bafise abana bize ku mashuri y'ubuvuzi agera kuri 3 ariyo Centre de formation technique paramédicale y'Inyanzarake, Complexe scolaire Génération Nouvelle y'Imakamba hamwe n'igitwa École technique médicale iri mu ntara ya Rumonge bamenyesha ko abana babo bahejeje ivyigwa by'ubuvuzi kuri ayo mashure bamaze umwaka bariko barasaba kuronswa impapuro z'umutsindo zabo ariko kugeza ubu batarazironswa kandi barituye ubushikiranganje bw'indero hamwe n'ubw'amagara y'abantu. Uyu numwe muri abo bavyeyi abana bahejeje muri ane scolaire 2018-2019 hanyuma kuva ico gihe diplome twagumye tubaza kw'ishure batubwira ngo kuja mu bushikiranganje tujya mu bushikiranganje bw'indero bakavuga ngo tujya mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bakatubwira bati twebwe ibyo biravugwa n'ubushikiranganje bw'indero. Tuguma rero hagati na hagati turabura ico dufata tusubiye kw'ishure nabone bakatwikura bakatubwira bati abo barahejeje tugazorabwa n'ubushikiranganje uyu munsi nta diplome ziraboneka. Abo bavyeyi basaba ubushikiranganje bubijejwe kwikubita gashi bagatorera umuti ico kibazo ngo kuko abo banyeshure bize bakongera bakamenya mw'ishure. Gusaba ko leta yoshyira mu ngiro ivyo diplome ikazicanga kuko iyo umwana yize agakora ibibazo vyiwe agakora amapreve rero rwanje na exercice arayitoye yitorana amanota menshi ivyo bintu vyumvikana ko umwana yokwiga akamenya akaba yiga mu mategeko hanyuma akabura impamyabushobozi yiwe nuko leta yogerageza ikabikurikirana hanyuma bakabaha izo diplome zabo ko baraziciye. Uruganda rwa RPA twarondeye abayobozi bayo mashure hamwe n'umushikiranganje w'indero Gaspard Banyankimbona ariko telefone zabo zahamagara hakabura uwitaba. Mu gisata c'imibano naho abanyagihugu bo mu gace kamwe ka quartier ya Nkenga Busoro muri zone Kanyosha bamaze hafi umwaka atamuyaga nkuba bafise bakamenyesha ko ingaruka ku butunzi bwabo ari nyinshi bivuye kungene baheza bakabaho. Uruhombo kandi ruri no ku ruhande rw'ishamwe Regidezo Elage Diverimesha yoteguriye iyo nkuru.
Ico kiringo giheza abanyagihugu bo mu gace kegereye agasoko muri yo quartier ya Nkenga Busoro aho bita ku Gisare atamuyaga nkuba bafise kubera urutsinga rwahiye cabaye umuzigo kuri bo. Uyu munyagihugu amenyesha ko bikora kutubuji ibibatwara uburyo bwinshi. Bamujira abana biga ku itara ubu bana batakiga ku itara dukoresha amabuji umwe ubiri sense ukwezi ku munsi ukoresha nka 2-3 umva biragoye ubuzima bwarahindutse nyene. Uruhombo gusa eka nishiramwe regidezo abo banyagihugu bashorera umuyaga nkuba rimaze ico kiringo rihahombera kubera ko abo banyagihugu batakigura umuriro. Uno munyagihugu ari mu mihanirenga 100 igiza ko gace aratubwira ingene yashorera regidezo imbere y'izo ngorane. Ukwezi nyene je abana konsoma televiziyo n'amatara ukwezi natanga 5000. Jewe ndwa nyuma abandi bazi gusoma amafrigo amakia maradi ibintu byinshi ipasi ibintu nk'ivyo aho bose umuyaga nkurumva ko ibintu nabo kuba dukoresha twese 5 kwezi umva mara ni menshi bra. Uruganda rwa RPA rwongeye kurondera ubugira kabiri Simeon Habonimana umuyobozi mukuru w'ishiramwe Regidezo ariko nubu telefone ngendanwa yiwe yahamagara akaburu witaba. Arakoze na Eloge Dive remesha inonga kandi amakuru twateguriye duciye tuyasozerera ko nkabashimiwe mwese mwayateze abiri. Haso tugasaba imbabazi ku kigabane kw'isoko kidashoboye kuboneka mwe bw'ivyuma akaba yari sikabira ndamukengurukiye wafashe amasanamu nawe ni engineer Ejire Mwemero ndamushimiye bagenzanje umwese kucafashije nawe nyene ndabakengurukiye kuri micro mwari kumwe na Hervé NIYUHIRE kanda ifujogira wota natumiza muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.